nk'uko bivugwa n'uburongoye iryo shirahamwe Ariane Nibigira, iyo nama ya bose yatunganijwe kugira ngo basubirize indongozi ziheruka kuronswa amabanga mashasha mu bindi bisata. Iyi nama ihejeje kuba inumbero yayo nyamukuru kwa rukongera kwitorera indongozi, kubera ko indongozi zimwe zaronsa ayandi mabanga bakabona ko batobifadikanya, bari basabye ko bosubiza kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza. Naho rero twaje twagira Assemblée Générale kugira ngo twongere twitorere indongozi kugira zikorere mu ngata babandi bari bamaze imyaka 2 bari ku kivi. Ariane Nibigira avuga ko mu migambi ya kazoza bifuza ko boshinga microfinance y'abakenyezi, akavuga kandi ko iryo shirahamwe ryemewe no mu banki nkuru y'igihugu BRB, ari naho batanga ivyegeranyo vy'ivyo barangura. Iri shirahamwe ryacu Grofedi inumbero muri kazoza dufite turashaka kwishingira microfinance y'abakenyezi. Niyo numbero nyamukuru dushaka ko haba microfinance ihurikiyemo abakenyezi gusa. Akabiya muri no microfinance nuko umukenyezi ari ngaha yiyumva yisanga, turarabana kote sociale n'ibindi, inyungu ni nyinshi, turafashanya, turagarukiranira mu vyiza no mu bibi, kenshi tuba turi kumwe mu bisanzwe tugize umuvukano muri abo bakenyezi bose bahurikiye muri iyo Grofedi. Ariane Nibigira ahamagarira rero abakenyezi batarinjira mu ishirahamwe ko boza bakiyandikisha ngo kuko amadeni batanga afasha abakenyezi kunganira abagabo babo. Umukenyezi wese atari yumvira kuza muri Grofedi akamotwo mutera nuko ariko aracererwa, yoza tugashira inguvu hamwe tugaheza tukubaka igihugu cacu. Dushize hamwe abakenyezi turashoboye, tubakaburira ko boza kuko turigishanya imigambi, tugategura imigambi, tugakora utudeni tuza turadufasha kwiyungunganya, tugaheza tugashigikira babashinga nahe bacu. Gushika muri no mwaka wa 2026 tugeze ku mutaha miliyoni 125. Mu ntererano zabo baza baratanga ukwezi turaheza tukabahereza ingurane, bakagenda bakishingira imirimo, bagaheza bagakora bakunganira imiryango yabo, kongera bakunganira na Grofedi kuko izo nyungu baguma bazana ziguma zivyara zikongera zikazobavyara ko butugiye kuza turagabura inyungu turonka ku mwaka. Mwomenya rero ko inyuma y'iyo nama ya bose haciye haba ibirori vyo kwifurizanya umwaka mushasha mwiza wa 2026 hamwe no guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi usanzwe uhimbazwa igenekerezo rya 8 ntwarante buri mwaka, kakaba kandi kabaye n'akaryo ko guhana utuganuke. Like a